Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane bene data. Tugeze mu kandi kanya tugiye kumva ijambo ry'Imana riva ku mutumire wacu w'uyu munsi. Hanyuma tukaba tubahaye karibu mwese mugiye kuzoraba iri jambo ry'Imana, uyu muvuga butumwa agiye kudushikiriza uyu munsi. Tukaba tubahaye kaze cyane kuri website yacu yitwa Ijambo ry'Agakiza. Wewe urubwa mbere uyibonye turagusavye ugire subscribe, hanyuma sharinge ku bandi bantu bose kugira ngo nabo babone ntuze iri jambo ry'Imana, kandi wongere ukandeka yakazogera kugira ngo uzokwame uronka ico twama twasize buri munsi, kandi wongere udusigire na comment hanyuma canke liking, kuko comment nazo ziradufasha ari nk'ico mubona tukwiye kuzohindura tukagihindura. Rero turabahaye kaze, tukaba dufise umutumire wacu uyu munsi. Imbere yuko tuza kumubaza uko yitwa, ariko reka tubanze tumusabe abanza dusire mu maboko y'Imana, kuko nico Imana iriki igomba. Imbere yuko ukora ikiganiro Imana kugira ibandanye kugira kuba hagati yacu, reka rero tumusabe abanza dusire mu maboko y'Imana. Kaze. Turagushima mwami kuko ari gukora ibikomeye, wakora ibitangaza bihambaye bikiyerekana, udushikanye isana kanya no mu segonda no munota twese dukomeye dushima izina rya no wabishatse no habwa icubahiro. Turabanyabyaha mu isi tuvuga amajambo menshi, ugakora bitaguhimbara, duhada duharurira, udufute mu gitabo c'imanza, utwandike mu gitabo cawe c'ubugingo, ho tugiye kuvuga ijambo ryawe ahantu ubane natwe, udutwikisha amaraso yawe abaro kumva ivideo tugiye gusiga rize ryigishe benshi, rishitse benshi kugakiza. Turazi zose kuzumva kandi kubikora ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane. Imbere yuko tubandanya reka nanze manenda bibwire, jewe nitwa Remegio, nkaba ntuye ngaha muri Wichita, Kansas. Nkaba ndi mwarimu mu itorero rya Church of God Ministry. Wewe utarashika turaguhaye kaze kuzoza kwiyunga natwe, uzabwize neza. Rero imbere yuko tubandanya reka mbaze uyu mukozi w'Imana uyu yatugendeye abanza twibwire, mbe yitwa ngwiki, abahehe, anyway kugira tumenye naho yavuye. Ico naco ni ciza kugira mumenye uwo ari we. Musaba kumenya ati abaha cyangwa asanga yibera aha, rumva ni vyiza akatwibwira. Turaguhaye kaze. Umurakoze. Je nitwa Shimirimana Estera, nahora mba muri Iowa, ariko kubwo Imana yamfise ko imigambi naje gukora igikorwa c'Imana hano muri Wichita muri Kansas. Ndi umuririmbyi. Imana ishimwe cyane gose. Urumva yuko none wahoze uba muri Iowa niho wavukiye canke harahandi wahoze uba canke niyo? Abantu bese basaba kumva Iowa ni country, naho wavukiye canke naho wari wakinda? Muri Iowa niho nahora mba. Mvuye muri Afrika nashikiye muri Michigan, mvuye muri Michigan nimukira muri Iowa muri Cedar Rapids. Hanyuma Imana igize ati nturashika inzana hano muri Wichita muri Kansas, ubu niho nsigaye mba. Urakoze cyane gose. Muravyumva bene data, mwebwe muriko muradukurikirana, murumva yuko nyene yagiye arazunguruka, yavuye Afrika aza muri ntuze Michigan, hanyuma avuye muri Michigan aza muri Iowa, avuye muri Iowa caza muri Washington, yongera asubira muri Iowa, yongera asubira aza ngaha muri Kansas. Urumva yuko Imana yoyo yagumye igirante imuzungurukana, kuko Imana iri kirakurondera mu gikorwa cayo, igucisa mu buryo bwishi. Urasaba wewe kubwaho kavuga ati ngiye kwimukira, ariko Imana nayo iri kiragirante, iri kirakurondera, ivuga ati wewe ngomba wimukire hanaha. Murumva yuko Imana ihambaye cyane gose. None numvise yuko ucisha mwati ngo uri umuririmbyi, nivyo? Yaje ndi umuririmbyi, ndaririmba. None ikintu c'uburirimbyi ukimaze mu gihe kingana gute? Hano muri Wichita ndahamaze amezi 4 ndirimba, nta gihe kinini noba ndahamaze.
none ayo mezi ane niyo yonyene wahora uririmba canke waba warigeze kuburirimba mu myaka iheze? mu myaka iheze nararirimba, ariko kuvuga igikorwa c'Imana co kuririmba ndakimaze nk'imyaka 30 ndirimba. Urumva imyaka 30 abamaze kumva ubuhamya bwanje ndirimba ndazi ndamaze gushitsa benshi kugakiza, kubera iyo umuntu ariko arumva zirya ndirimbo nyamba ari mu magorwa, nyamba yihebuye, nyamba agwaya kumva indirimbo ziramuremesha zigatuma zimukura mu bigeragezo yaririmwo. Imana ishimwe cane gose. None izo ndirimbo wotubwira ahantu usengera mu itorero? Nsengera muri CGK hano nyene muri Wichita. Muri CGK, muri iryo torero rimaze mu gihe kingana gute? Iryo torero ndarimaze mu amezi 4. Hanyuma kuvuze ngo wahoze uririmba mu nyuma y'imyaka 30, ahandi wahoze uririmba muri ayo inyuma y'ayo mezi 4 ni he? Muri Afrika nararirimba, muri Iowa muri Cedar Rapids narumuririnze naho nyene nararirimba. Imana ishimwe cane gose. Murumva yuko ari umukozi w'Imana aririmba indirimbo z'agakiza, indirimbo ziryohesha Imana, kuko Imana irakunda abantu baririmba, kuko iravuga ati mwebwe munyizera mwese, mwebwe mwubaha jewe, ndabasabe mu ndirimbire, mu ncurorangire, mutambe igisirimba, mukora yani intambo yose inezesha Imana, ariko ntutambe ya ntambo Imana idakunda. Imana igomba uyitambire mukuri, witambire mu kunezerwa. Ico nico kintu ca mbere Imana ikunda. None ndumva kweri urakora igikorwa gihambaye. None kuva umaze kuvuga ngo umaze imyaka 30 ukora igikorwa c'Imana, muri iyo myaka 30 woba ari inde woba umaze kurokora mu buzima akavuga ati je kwera umuntu namurokoye cyane narokoye benshi, wosobora guca ku ncamake kugira bene data bariko baradukurikirana nabo ngo bagire icigwa bigiraho? Ndibaza no bamaze kurokora abantu benshi, kandi si kuvuga ngo ndibaza, kuko iyo umuntu arokotse hageze yuko avuga ati harageze ko nshingira intaha Imana, aravuga ati rero kugira jewe menye Imana byavuye mu buririmvyi, byavuye mu buvuga butumwa, akavuga ati aha niho ibi nivyo byatumye menye Imana. Ariko kubuhamwa kwijambo ryanje je novuga nakoze nkagibonera, nasengeye umugabo wanje yaranywa inzoga zaramunaniye guheba, ariko sinamubwira ati izo nzoga no kuziheba, ahubwo je nabandanya nsenga Imana, nja mu masengesho nsaba Imana, kuko iyo usavye wizeye Imana irakwishura. None Imana yaranyishuye, umugabo wanje inzoga araziheba, amaze kuziheba Imana irakora ibikomeye, imutera iteka. Ubu ni mwarimu aravuga ijambo ry'Imana, nkuko nanje namurokoye nawe azorokora benshi, ashitse benshi kugakiza. Urumva ico ni igitsibo gikomeye ku Mana, Imana izobiduhembera. Amen, amen. Imana ni nziza cyane gose, yarokoye umugabo wawe yahoze anywa inzoga akononekara, ariko wewe urafukama uravuga ati kweri umugabo wanje singomba yuko yokononekara, ariko Imana yaragizene, yarakwishuye amashengesho yawe wasenze, Imana yarakwisuye amarira yawe warize. Murumva yuko Imana ihambaye. Imana irahambaye cyane, irakomeye. Wow. None ndumva kweri yuko ufise ubuhamya bwinshi cyane gose. Ubundi buhamya wosobora kuba warakoze, usobora gushingira nk'intahe ukavuga ati kweri ni ntahe ngoma nshingire kukira n'abandi bantu ibafashe, ni nk'iyi? Indi ntahe no babwira, jewe naragwaye, maze kugwara ndamererwa nabi cyane gose, ariko kubera Imana yavuze ati niyo waba usenze ugwaye canke uri mu mageragezo akomeye, usenze Imana irakwishura. Je nari ngwaye ndasenga Imana, ndavuga ati Imana ni wowe nizigiye gusa, ni wowe kunkiza, kuko ndabona merewe nabi, ibidonge ndabijya ariko ntabwo ndiko ndakira, ariko we ni wo muganga mukuru rutana bijya bidonge. Imana irantera iteka ndakira. Urumva Imana yarankoreye ibitangaza, nihabwa
icubahiro. Amina, amina, amina. Murumva yuko imana yacu dusenga ikomeye kandi imana yacu ihambaye. None bene data, wewe nawe utarayimenya turagusavye uyimenye, kuko murumva yuko uyu mwene data nawe imana yamukoreye ibitangaza. Rero nkaba ndanabasaba wewe ari ubwa mbere uze kuraba iyi website Ijambo ry'Agakiza, tugusavye ugire subscribe, hanyuma usharinge, ukominte, hanyuma ufyone nako kazogera kugira ngo n'abandi bose bagire niwamara kubisharinga n'abandi bose kugira bazoze barabona ubu butumwa turoza turasiga. Kandi nawe kandi wamara kugira subscribe cyangwa ufyona ukazogera, birogira akamaro ku ntuzeyi, birogira akamaro ku ntuzeyi, ku bandi bantu bose bakamenya Imana. None rero nkuko ari umukozi w'Imana, reka mahenda musabe tumubaze ko hari ikintu yoba afise bagomba kudushikiriza, bagomba kutubarira canke yo bagomba kubarira mwebwe muri ngaho. Reka ndamuhe mike hanyuma agire icyo abashikiriza. Jeje ngomba kubashikiriza, ngomba ndabasomera ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi igice ca mbere ndageza ku murongo wa 2, hanyuma abazoryumva rize rigira akamaro mu mitima yabo kandi rize ribashitse ku kugororoka, kuko Imana ikora ibikomeye. Iri jambo ndiko ndavugira aha ndazi ko ridaherera aha, abazorira bose rirobigisha ribashitse ku Mana. Ndagenda gusoma. Ndagufate mike ngira niho usoma neza. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ni Zaburi igice ca mbere ndageza ku murongo wa 2, havuga ati: hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Murumva ijambo ry'Imana riratubwiye yuko hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Izo nama z'ababi ni izahe? Inama z'ababi ni nk'uko umuntu yoba agendana na bamwe banywa urumogi bakamwigisha kunywa urumogi, cyangwa akagendana n'indaya ikamubwira ati uraza ati buraya buraryoshe kubera ni waja kubukora uratahana ijana no musugendo uraronka amahera yo kurya. Aho wamaze kugendana n'abanyabyaha babacokoranye, yakwigishije gusambana, uragiye kubikora kugira ngo uronka amahera, ariko ico ntaco bizogushitsako kuko arakujanye muri gihonomo. Urumva ijambo ry'Imana rivuga hariho ico ritumbereye. Canke umuntu w'inzoga akakubwira ati ngo dusangira aka gacupa utari bwigera ugakora ku kanwa, ugaca wumva kararyoshe, buri munsi uzoguma wumva ugomba kunywa ya nzoga. Aho wamaze kugenda mu nzira y'abanyabyaha, wamaze kwicarana na babacokoranye. Rero Imana irahambaye, yashizeho iri jambo ry'Imana kugira ngo nitwasoma dutahure dushitse ku gakiza kuri benshi bataramenya Imana. Kandi iyo udasoma Bibiliya ntushobora gutahura. Womara imyaka 1000 mu rusengero, ariko udasoma ntushobora gutahura, ugaca usanga uri kura wesinga yotaye mu mwanya wawe ugenda gusenga udasoma ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niryo rikuru kuruta naho woja gusenga, kuko naho woja mu rusengero buri munsi udasoma ntutahura, ntushobora kumenya ati mbega Imana ikeneye ibiki. Ariko murumvise iri jambo ry'Imana ryo muri Zaburi yuko ritubwiye kirazira kwicarana n'abanyabyaha, kuko umunyabyaha mwicaranye akujana mu vyaha nk'ivyagiramo. Ariko wewe uri umuntu uzenya mw'iri jambo ry'Imana ukazura mwigisha gusoma, azotahura hinduke ave muri za ngeso yahora agiramwo, nawe azoshitsa benshi kugakiza, kuko nawe wamuzanye nawe uzohabwa ibitsibo mu ijuru. Iryo nijo jambo ry'Imana nari ngomze kubabwira. Muntu ukigira mu vyaha vy'isi, ucicarana n'abacokoranye, ukigendana n'abanywa inzoga, batukana, basambana, ubivemwo, ahubwo ubazane nawe kugakiza, nabo bashitse benshi kugakiza, kuko nivyo Imana idugombera. Murakoze abumvisha ijambo ry'Imana. Amen, amen. Imana ishimwe cyane gose. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Urabona yuko utwigishije ijambo ngo ntitukagendane n'ababi. Urumva bene data, ntimukagendane n'ababi, ariko mugendane n'abameze neza. We niwabona uri karagenda mu nzira mbi ntumwirengagize.
urego ndazi ntusaba kumufata ku nguvu ngo kora iki ariko urasaba kumusengera suko none yarashobora kumusengera ubonye akunaniwe kaguma umusengera ahubwo ugafata n'undi mwanya ukisonzesha ati Imana w'umuntu ndamushize mu maboko yawe akumenya amenye ko ari wowe Mana y'ukuri kubera rya masengesho aromukora ko ku mutima nawe arokwihana atamenye iyo bivuye ntamenye nawe hariya ko wabandanye uzurasenga. Wow, murumva yuko ari jambo rikomeye cyane, ni message ikomeye cyane gose. Murumva kabisa yuko Imana yacu dusenga ari Imana ikaze, ari Imana yishura, kandi iyo uyisenze wizeye byose irabikwishura. Muravyumva yuko Imana ivyo yakoreye uyu mutumire wacu uyu munsi, murumva yuko ari ibintu bihambaye cyane gose. Nawe rero turagusavye nawe ukomeze kwizera, wizere kandi ukorera Imana mukuri, ntube wa muntu akorera Imana ari ukugira ati reka niyerekane yuko nsenga kandi ntasenga. Korera Imana mukuri, nico Imana ikira kuronderako. Rero turagiye kurangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkaba reka ndamubaze yuko hoba kandi ko agasigaye ku mutima iyo bagomba kugira ngo yongere abasangize namwe, hanyuma dusoze ikiganiro cyacu. Ikindi nagomba kurangiriza ko nagomba ndirimba kakaririmbo kavuga ati njoni kwa Yesu kuna uzima, kubera kwa Yesu niho hari ubuzima, kandi kwa Yesu niho hari n'amahoro. Uri mu vy'isi nta mahoro bufise, kuko ubugira mu nzira za Satani, kunywa inzoga, gukora ibintu bidahimbara Imana. Ngenda karirimbe njoni kwake Yesu we kuna uzima, njoni kwake Yesu we kuna furaha, njoni kwake Yesu we kuna amani, lwaye kwake Yesu we kuna furaha, njoni kwake Yesu we kuna uzima. Murakoze. Murumva yuko kwake Yesu kuna uzima, kuna raha. Bene data, murumva yuko ari ibintu bikomeye cyane gose. Imana yacu dusengira akomeye. Rero turasoze ikiganiro cyacu, reka tumusabe asenge yugara kugira ngo iri jambo rigende kugira akamaro bese mu mitima yabo, kuko hari benshi nibamara kumvira ijambo asora kwihana, asora kuva mu ngendo mbi yarimwo. Murumva yuko kweri ni jambo ryubaka. None rero bene data, nkuko nongeye kubabwira ati wewe utaragira subscribe, turagusavye ugire subscribe muri ntuze muri channel yacu ijambo ry'agakiza, kugira ngo ugire isobore gushika ku bantu benshi, kandi usharinge, kandi wa muri kuraronka n'ubutumwa bwacu twamaturiko turasiga buri munsi. Murakoze cyane, murakoze kwa mwaturavye. Reka rero tumusabe agire asenge, hanyuma turangize ikiganiro cacu. Reka manze ndabashimire, mwakoze kuntumira ku ijambo ry'agakiza. Rero ndagiye gusenga twugara, turagejeje aha dusenge. Turagushima Mwami kuko wabanye natwe, watuzigamye, twatangwe turi kumwe nawe, ne tumaze turi kumwe nawe. Ijambo ryawe dusize ku ijambo ry'agakiza rize rishitse benshi, ubwo gakiza rize rishitse benshi kukugororoka. Turazi wewe katakunanira kuko ari wowe ukorera mu mitima y'abantu benshi, abantu benshi bakava mu vy'isi bagatumbira wowe wenyene, kuko ari wowe Mana y'ukuri buhungiro bwacu. Turazi byose wewe kuvyumva kandi kubikora, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Murakoze cyane, ndagushimiye cyane kuko wigoye ukaza kugira ngo usangize bene data ku ijambo ry'agakiza. Imana iguhezagire, kandi turagusavye n'undi munsi uzagire uzaze kongera gusangiza ijambo. Imana nicikeneye, niyo mpamvu twagisha ati ijambo ry'inki ry'agakiza. Warurize ijambo ry'agakiza n'ubwa mbere ndaryumvise, kubera mwene data yarantumye arambwira ati ndakeneye uzoze tugire ibiganiro ku ijambo ry'agakiza, nanje ndamubwira ati nta kibazo nzoza. Urakoze.
Haleluya. None namwe mugiye kuraba iyi video tunabo kandi turabashimiye cyane kandi ndanezerewe nkuko ngiye kuzokorana namwe, ngiye kuzokwama ndabashikiriza ubutumwa buri gihe ko Imana izobiturongoye niko tuzoza turabikora. Rero ndabasezeye, tuzosubira uwundi munsi naho ubutaha.